Petero avuga ati ati mwami, ati abandi bantu bose bokwihakana, ati jewe sinshobora, ati jewe sinshobora kwihakana, ati no gupfa turapfa twopfana pe. Kandi abantu b'Imana, jewe sindamugaya Petero, eka sindamugaya, kuko mu mutima wiwe yumva mukunda, yumva bogumana, yumva ko atake na kimwe. Muribuka baje no kumufata ko Petero yafashe inkota kwitako aza gukubita ugutwi kumwe mu bari baje kumwica. Yesu aramubwira bakunzi bahori Kanani TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yo kudutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ndagukunda Mana, uri mwiza, ndagukunda ugira neza, urera kandi uragororotse. Gushimira ko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo riturere, duhana MPWEMU YERA ritwigisha, kandi uyo atuma dukomera tugashinga imizi muri Kristo Yesu. Nico gituma nsenga nsabira bene data nanje nisabira kuzura MPWEMU YERA kugira ngo tubashe kubikoresha bizima bihimbara Imana. Data ndagushima kandi ndagukunda, ndakuninahaza kandi ndaguhimbaza. Icyubahiro cyose ni cyawe Mana, ushimwe na bose mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje, senze gutyo, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo twuzure MPWEMU YERA kugira ngo twihakane umwami wacu. Haleluya. Nukuri sindiko ndabahenda, tutuzuye MPWEMU YERA nukuri twomwihakana twese, ariko tumwuzuye dushira ubwoba, tugashira n'amanga, tugashingira intaye izina ryiwe, kandi tukuzura urukundo rw'Imana, bigatuma dukora ibikorwa vyiza bihimbara Imana, hama nayo ikatunezerererwa, hama ikaduhezagira. Haleluya, haleluya. Rero reka dusome ijambo ry'Imana i Matayo igice ni ca 26, turasoma kuva ku murongo wa 69 dushikane ku murongo wa 75. Haravuga ngo ariko Petero yari yicaye hanze mu rugo, incorekeza aho ari iti, nawe nyene mwari kumwe na Yesu umunyagalilaya? Nawe abihakanira mu maso ya bose ati, cuvuze sindakizi. Yunguruje mu bikingi by'irembo, yindi ncoreke iramubona, ibarira bari aho baraha iti, n'uyu nyene yari kumwe na Yesu umunyanazareti. Yongera kubihakana ararahira ati, uwo muntu sindanamuzi. Haciye akanya abahagazeho baramwegera, babwira Petero bati, ni iby'ukuri wewe uri uwo muri bo, bitaye ko n'imvugo yawe iraguhinyuza. Buno atangura kurahira arisiba ati, uwo muntu sindamuzi. Uwo mwanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yamubwiye ati, inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu. Arenga irembo, araturikisha, ararira. Amen. Petero murumvise amakuru yiwe, murumvise amakuru ya Petero, amakuru ababaje, amakuru umwami Yesu ubwiwe yari yaramubwiye imbere y'upfa kwiwe. Aramubwira ati, Pete, ariko aravuga Yesu ati, umwungere ataraza gupfa hama intama zisanzare, avuga amajambo menshi ko arogiye kumugura. Petero aravuga ati, ati mwami, ati abandi bantu bose bokwihakana, ati jewe sinshobora, ati jewe sinshobora kwihakana, ati no gupfa turapfa twopfana pe. Kandi abantu b'Imana, jewe sindamugaya Petero, eka sindamugaya, kuko mu mutima wiwe yumva mukunda, yumva bogumana, yumva ko atake na kimwe. Muribuka
baje no kumufata ko Petero yafashe inkota kwitako aza gukubita ugutwi kumwe mu bari baje kumwica. Yesu aramubwira ati yo, ati Petero, sigaho ati yo nari nkeneye abangwanira. Ati regione 12 zivuye mu ijuru zamanuka, atariko jewe sinazanywe n'ivyo. Aya sinazanywe n'ivyo. Tisigaho afatwa kwa gutwi akumadika kuri wa muntu gusubira kwa kundi. Petero yarakunda Yesu, yumva yo mugwanira, yumva yo muproteja, yumva urumva amufitiye igikuge urukundo, yumva amukunze gose. Saramubwira teka ndakubwira amakuru, atushima udapfana nanje, ati umva inkoko iza kubika unyihakanye incurizo oya 3. Petero avuga ati oya ibintu je ntavyo nokora, ati nakubwiye ko abandi bose bo bikora, atariko je ibyo bintu ntavyo nokubahuka. Oya ntavyo nokubahuka. Naha dusoma ngo yicaye ngo hanze y'urugo, incoreke baramwitegereza ati wewe uri umwe muri abo. Ati sa yigize zimza aramubwira ati sa, ati jewe ateka uwo muntu nta n'uwonze. Ngo arunguruza aravuga ati reka mbe muri aba aye bamaze kungundura, reka nunguruze. Arunguruza ngo ubundi arasubira aramubwira ati atoya, ati wewe uri muri, ati biraboneka uri umwe muri bajya, uri umwe muri bo. Ati sindanamuzi jewe ni ryambere ndamukubise ijisho uyu muntu n'ukuri, kuko ariko abona amarushwa Yesu afise, abona ngene ariko arakubitwa, abona ngene ariko aratotezwa, abona ngene yabaye. Aravuga ati binanje bo binkorera je ntavyo noshobora. Bantu bimana uyu mubiri uyu wo gukoresha amakosa yose ashoboka, wo gukoresha amakosa yose ashoboka. Hanyuma ngo haciye akumurongo wa 73 ngo haciye akanya abahagazeho baramwegera babwira Petero bati ni iby'ukuri uri umwe ni iby'ukuri nawe uri wo muri bo, ngo bitaye ku ngo n'imvugo yawe iraguhinyuza. Buno Petero ngo binatangura kurahira arisiba. Urumva umuntu arisiba muri cyo kivuga, ararahira indahira ati karahira ibirahiro byose bishoboka, niko kwisiba. Ati Imana impane uyu muntu ntawenzi jewe, urumva kavuga ibi birahiro none ubaka no kuvuga. Ati sindana reka. Hanyuma ngo ajya yumva inkoko irabitse. Ndibuka ko maze kumwihakana inshuro 3. Yo arababara aravuga ati nihakanye umwami wanje, ibyo yari yarambwiye bimbaye ko, ngo aragenda ari hanararira babara arengeremba aravuga ati sinkwiye no kugumira iruhande yiwe. Bantu b'Imana nagira ndakubwire ivyabaye ku batwibanjirije, suko tubarusha kwizera, suko tubarusha gukomera, natwe byo tubako. Icyo tuma tudashobora kumwihakana nuko tuba twuzuye MPWEMU yera, nuko tuba tugize iki, tuba twuzuye MPWEMU yera. Kuko na Kristo ubwo yarivuye ati jewe ndagiye, ati kuko kugumana namwe nta nakamaro byo bamarira. Ati ni byiza ko jewe ngenda, ati kuko ni ntagenda data nta mufasha azorungika, atari ko ni nagenda azorungika umufasha. Ati icyazoza gukora ni giki, azoza kubahishura ibyo nabigishije byose abibemeze. Ati hamigisi igikiriya kabiri azobaha imbaraga, azobaha ubushobozi, umva uguhagarara, nta kizosubira kubatera, azobamara ubwoba. Yiga na Yesu yarabugize, na Yesu yarabugize. Mwibuka ari mu gashamba k'Igetsemane ntiyagize ubwoba, akabwira abigishwa bati ndabasabye, agafata inkora mutima bati nimuze mumfashe gusenga, ati kubera ndumva
ati nubase ubwoba, ati umutima wanje urarushe, ati numva imitsi iriko iraturagurika, merewe nabi. Barabonye igitero kimuzi, yaravuga ati umutima wanje bari wifuza kubacungura, atari kuri umubiri urananiye, biranse, mfise ubwoba, mfise akabongo kagira kica umutima wanje. N'Imana irabibona, aranahamagara se ntiyamwitaba, amutera umugongo kubera yari yahindutse icaha kubwawe nanje. Yesu arababara. Imana iravuga ati iruka, genda mumwongerereze inkomezi. MPWEMU yaraza aramwuzura, abwira abigishwa biwe ati vyuka tugende, kuko nabo ntibashoye no gutena ngo bamarane n'akanya bamufashe gusenga, kandi yarabizeye, ariko nabo ntavyo bashobora. Ariko iyo wuzuye MPWEMU yera, haleluya, hari n'abemera bagaturigwa. Uravye intumwene zapfuye zimaze kuzura ubushobozi bwa MPWEMU yera, bose bapfuye urupfu rubi bashingira intaho umwami. Rero nawe nta kintu kizobuza na kimwe kwihakana umwami. Mbega kumwihakana ni iki? Kumwihakana ni ugukora ivyaha, kuko uzi kuri kumwe nawe uravuga ati ubugingo bwanje buri mu kiganza cawe, nta kimpungabanya, nta kintera ubwoba, ukanka amakosa yose umwansi yogomba kugukoresha, ukanka. Ariko igihe byose uriko urabikora ni ukuvuga ko uriko wihakana umwami. Ukuri sinokugaya, n'ababanye n'umwami Imana bakagendana, Yesu agakora ibitangaza bari kumwe, twebwe turamusoma, twizera uwo tutabonye. Byo reka kutunanira gute? Ariko umuntu adushoboza akatwambika imbaraga ziwe zikatuma tunesha, bigatuma twizera, bigatuma dushira ubwoba, tugashira amanga, tugashingira intaho umwami. Nuko MPWEMU yera abayuzuye muri twebwe. Arico gituma ngusaba ngo uzura MPWEMU yera. Mwana nawe ahandi bizokorohera gutakaza ibyo wizeye. Haleluya, haleluya. Petero yarabitakaje, ndetse Yesu apfuye bisubiriye kuroba, bigira mu bintu byabo. Ariko Yesu arasubira arabasanga, arabiyereka, arabagira ati bane ntimugire ubwoba, nimugende mubanze murindire, ntimusubire kuva mu gisagara mpaka muhawe ubushobozi. Bamaze kubuhabwa, Yesu Petero ntiyashingiye intaho umwami hakihana abantu 3,000 ku munsi umwe. Yatinye umuntu umwe, ariko ashingira intaho umwami. Rero nawe uyu munsi ukaba ushaka gushingira intaho umwami wawe, ushize ubwoba, ushize amanga, ukemera n'ibikuba ko byose, ukavuga uti j'assume, ariko sinshobora guhemukira umwami wanje. Nuko uzoba wuzuye MPWEMU yera. Ata MPWEMU yera nta kintu na kimwe kikurinda ubufisi, kiduma ukomera, ntaco ubufisi. Ariko ni wuzuye MPWEMU yera uzokomera, kandi nanjye nzokomera. Imana yo mwijuru ibampezagirire. MPWEMU yera ndagushima, twaraguhawe, uri inkomezi zacu, ni wowe utuma dushikama, tugashira ubwoba, tugashingira intaho umwami. Nobe ndasubiye gusaba ngo amavuta yawe atembe ku muntu wese, inzozi z'ubugingo zitembe muri twebwe, hama duhagarare tudatinya uburiganya bwose bw'umwansi, ko tuzi neza ko uri kumwe nawe aranesha, uri kumwe nawe ntatinya, uri kumwe nawe arakomera. Udukomeze nyaguhoraho, hama dushingira intaho umwami wacu. Urakoze, icubahiro n'amashimwe bibi byawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nseze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, Imana ibagirire neza.